Bashi. Rindira gato mwabibonye cyane muri ko murabibona nyene ibintu bimeze. Oya ego vraiment bereke neza bereke. Yego. Njya kuri byose umushitsi. Gushira mu rya culture yiwacu. Uravyumva? C'est triste je kuvyo mbona kenshi usanga abantu bari kumwe n'abazungu kese so abakobwa kese so abagabo. Abagabo bo c'est notre histoire Jesus. Akunda n'umuzungu. Haba naba ari utaba mu Burundi abarundi mu nzito dimonje none we hari ibintu wibagiye cyangwa bari yibagirwa culture bakayishira côté. Enfin nama mfise sigure ibintu byose encore une fois culture yacu nayo iratu azungu bariganza. Aya nibagiye nturi muri sesufu turi muri sanva ariko ndi muri sesufu mu mutwe bariganza vraiment bariganza yego bariganza tu veux dire quoi ntibakureka ngo ukora ibintu kuvyumva ushaka oya barakureka ukora ibintu kuvyumva ariko barafite akantu ko kwiganza still agumari cyambere ni gwese we n'abandi harimo mu organisateur urumva umuorganisateur baramugize urumva ko bamu recordings so umuntu ngitwa wumvirije yagize live ya donc barecordinze Bertrand canke Paulin barecordinze Paulin kuri telefone kuri appel. C'est le fait que byabaye gutyo biri kuri YouTube c'est pas bien ko ako ka extrait ko nturakene birebire iyo extrait nyene irashaka gutuma umuntu agira ingora yonyene. Donc il disait que Joël bamufashe nabi Joël yasigaye ngahanye iyo contrat bafitaniye mugana numva yabo nawe ni nibatwa aho yavuze vyinshi muri iyo contrat yabo nari bifitanye rapport yeno gusigara kwa Joël ngahanye ubwo wigi hari ukuntu rebe wigi bibi ari express hari ukuntu ntavyo nza hari ariko nanje narigeze kukigira temu je nanje narigeze kukigira je narigeze kukigirisha wigi ukira muri temu asgafise wigi abavugira reba ndabwira ni wigi bifise qualité nziza vraiment uyiravye umushatsi bari mwiza ariko irafise ukuntu hari ukuntu ibivyimvye urabona ukagira tete double tete uravyumva ibintu bikaba bivyimvye uko uravyumva nukuri bijya ibintu bivyimvye vraiment enfin limite n'uwambara ibivyimvye ndamutahura ari abantu bambara ikibi yegeranye ngarakeneye police hari uburushe uri muri transport akome urushe vraiment kazona uruwi tugire gusiportira byawisinye bicafu bigire umutwe n'amaguru dusiporte n'ibiwigi bitagira umutwe kandi bwa wacu vraiment ndababeshera limite abasakana abajya abantu bahari yahandi muri ya bihugu bindi usanga yakubise haze police usanga yakubise uruntu ku mutwe niyo urushe n'uburuhe buca bugwira hari ikintu nzi abantu bonga bakora ariko je vraiment carananiye ukuri nanje birashikuka gikora ari muri amahoro mbura Imana nibizi hari ukuntu abantu bafise principe yuko ari abantu boga mu ijuru ngo mu gitondo rero ntiboga mu gitondo uca wibrosa ugaca usohoka ugaca ugenda nukuri vraiment sinobesha rindira ndakugeze kure oya je sinje ga kubesha hari gihe reve isona ntuyumve uravyumva hanyuma wacere ugaca uvunduruka ariko reka ndakubwira ikintu kimwe ariko reka ndakubwira kate kikirundi kandi agakora iyo baje kampanye twese nta muntu watabikora ariko imagine to kwara abantu iyo system ari yiwabo boga mu ijoro ngo mu gitondo ntiboga Yesu ashimwe cyane sengero ry'Imana Yesu ashimwe cyane rero tugiye kuna mu ntanguriro yashaka ko abantu bazogira urukundo Yesu ashimwe cyane nuko rero duhaguruke sengero ry'Imana tugiye gusenga haleluya hari umwana yagumye arira uwo mwana numva twamusengera afite ikibazo muvyeyi umwana afite ikibazo kihe naco ndatora pastor naco ndatora nukuri kose uyu mwana arakira muvyeyi wihangane uyu mwana arakira mu izina rya Yesu amen ariko rindira gatoya abakozi b'Imana badufashe ahantu ntihahumetse neza uyu mwana umwambika iki muvyeyi ndamwabika akantu kose mba ndose uyu mwana nta kibazo afise muvyeyi yiyononye yabuze naho yiyononera muvyeyi wowe utazi soft care ariko pampersi n'ahantu hose Yesu ashimwe murayizi mwese amahera noro iyi soft care ni pampersi ya mbere zirazimbutse ziri mu mabutike yose wambare pampersi soft care uwo mwana wese wakora Yesu ashimwe cyane ubandanye abakozi b'Imana bagufashe ubandanye n'abandi bakurikira soft care bapfasoni bigeme oya cyane mwebwe bavyeyi ngi soft care
Pampers ya mbere izimbutse. Soft care Pampers iroroheye abana cyane ntiworora kuko ifise uko ikoze igatekera neza ntimyora kandi iri mu bwoko bwose bivanye n'imyaka umwana wawe afise. Hariho kandi na soft care lengette iraduherekeza mu buzima bwa misi yose. Lengette soft care ziroroshe cyane kandi ntiziva ku muko. Aha aho sinokwibaza yuko hari umuntu atazi Kotex ya soft care. Yo arahari mungirire wo mwegereye niyo ya mbere yaragateruye. Pampers, Lengette na Kotex za soft care zisange ku bibanza byo kuranguza bitandukanye mu masoko, mu alimentation, mu gihugu cyose. Koresha soft care. Hamwe na soft care ubuzima bwiza. Bonjour, bon après-midi. Hi very much. Mwakomeye meze neza kumwe n'aba YouTuber. Bakunzi bacu bari mu Birigi, bari mu Burundi, bari ahantu hose hajya muri ba Canada, ba Montreal, ba Ottawa, ba Edmonton, ba hehe ba US, ahantu hose mbese ba Zimbabwe, Zambia, bari Gitega, Mukayanza, cyane abari Bururi, yego mu Buyenzi, Imwaro, ahantu hose uri, ahantu hose ari umukunzi wacu wa Cibitoki, abo mu Cibitoki ari wacu cyane uruwambe Kibabi jewe mu Kibabi he yaboneka ariko uyu mu gitondo ari mu Kibabi après midi ari mu City kubera ko hari gihe ndengera sindamutahura ivyo mu City aravyumva tuzo abanyamujishe abana b'abanyamuji niko tumeze Bujavile nitwozirakoze ko bakunzi bashasha ko abantu bagize sabone ejo canke uno musi mutari mutuzi hama nkaba ndi host umwe mu ba hosts ba Saran Vibes ko turi benshi ubunye dukora ibiganiro bitandukanye ariko jewe ubunye nkaba mbarizwa ku mugabane wa Burayi exactement mu Birigi hama abantu muri mu Birigi vraiment fa ko mu amafaranga canke muka ikintu c'igikado kubera ko ubunye je décider kutabuja ngunja handi ngomega mu Birigi ngaha anye ntembere mu buce butandukanye nkoya n'abantu ngaha mu Birigi urumva ko nabaha agaciro karengeje urugero rero niho ndi ndiko ndakorera ibiganiro nkorana n'abarundi batandukanye bari ngaha anye mu Birigi hari amatemonyage hari mama journey hari massage show hari ibiganiro bitandukanye donc murumva ko nkiraha man abantu muzobona ama emission mushaka ibiganiro deja nine mwagira imana bigasoka nkiri ngaha ntaragenda mwifuza ibiganiro murazi aho mushaka kunkura ku ma numero yacu ndayizi yo ku kazi warabishize kuri Instagram c'est vrai hari umuntu banyandikiye ejo ndavuga ati umuntu akwiye nimero yanje mugabo yo ku kazi ya mine iriho kuri Instagram ya Saran Vibes donc ni 61899583 est-ce que ndayizi ku mutwe again si numero yanje ni numero ya Saran Vibes hari abantu banyandikira ko bandikiye ozi numero kamwe urumva ko numero yanje no itanga ku marezo sosio muravyumva ko bica biparangana mugabe igari numero ushaka kuborohera kundonka facilement donc mwashaka kwica ko mushaka imipira kunshorera imipira mushaka ibisombe sigaye nteka ibisombe n'amapirawo mushaka amahereni yo muri ete arayazanye mushaka ama porte-clés canke mushaka ibiganiro mu gihe nkiri ngaha anye murashaka kundonka facilement aha mu Birigi alors nakiri abandi bantu bashasha atari bashasha kora ko baramaze gucanga ku Saran Vibes cyane ego no sangwa ego bamaze kutumenyera aba rero sinshobora kugenda n'abakoresheje kora ko dusangiye umunwa dusangiye umunwa muravyumva ko duhuye yo terme niyo dusangiye umunwa duhuye ifuko tubatera bush ifuko tubateramisha tubatera inkuru tukabaha ibisombe ibicayi mbese ibicayi tukabibaha twera ko niyo kazi ibisombe n'igisombe byose ni bimwe ni byinshi bisombe ibikuru byinshi n'icayi n'agacayi iko mu bishaka cyane anyways aviko ndabakira turi muri restaurant nziza nkuko mubibona maze sindababwira ko gukora ahantu nkora maze iminsi bingora mugabo uno munsi vyanyoroheye bambwiye ati ushaka turuka n'abakiriya bose ugira uronke no gukora byose bahaci daye
ushaka twirukane bande twirukane bande kugira ngo ukore vyorohewe uriko urabivuga utekanye abantu baduteye amashurwe kubona turi kumwe na Uzi muraziranye na Uzi umusitari je n'abantu barangira umusitari nsa no mandarenze twumiwe bakubonye deja ibishuka ni bibi wambonye aza narangije tuba twamusuzuguye kumbe umuntu akaze ngakomeye muzosubira abantu babiri muri kumurondera oya no banzirindire kandi je baze barafata neza ubonye ko ndi kumwe na Uzi kandi numva niko bambwiye uzo barasonera ariko abantu muri muko muramfusha ubusa nzobavuga nashiki bujumbura ndacara abagira ikiganiro nukuri basha nta blague irimo nta guhatarisha ivyo bintu bejeje kuba ngaha nyene batubwiye ati murazinanye na Uzi umusitari turaduza agaciro apana bisanga ubu njye muzaze murafata nk'umuntu asanzwe ndabateguje ni jewe naba bantu ni c'est pas moi mugabo reka ndababwire ko abantu bafashe nje no kwino bavuga ati abantu ngiye hano bakafata neza funda bavuga n'amafaranga bampaye mugabo bafashe neza ndabavuga ni restaurant iri ni Bruxelles ngambe ni Bruxelles mugabo Anderlecht ahitwa Brasserie Saint-Nicolas yego ni restaurant iri très classe y'abarundi yego nukuri eraba ni guki ibintu bimeze neza abahazi tuvuze Brasserie Saint-Nicolas muraza hariho bateka neza surtout ko namaze kuza ndamaze gufungura nga kabiri Gam twageze take away la première fois twarashitse ngaha twarahaje na ba Paulin hama igira kabiri twafashe ateka away bateka neza vraiment hama ikindi ndafise umutantine Marita kugira ngo ashime restaurant foko iba ibiri 5 étoiles aha yarahinjiye acavuga ati mana hano haratse amafoto hano ngaha rero ahantu henze hakundwa na tantine wanje ifoko umuza kuhatesinga oya ndamuvugire reka ndabwike kubera ko ntitumenyereye ahantu ku barundi ibintu bisukuye bisa neza twicara ukajya ibintu hano hamota neza hasa neza hari instagrammable on va pas se mentir vous voyez tout ça oya ndamaze kuyabona deja tu vois uravyumva biraryoshe kumva ko tubwira abantu surtout abantu bari mu Birigi iyo umukorege wakubwiye ngo ndashaka kunjana dans un bar burundais uravyumva mutwaye handi nukuri biraryoshe twiga abarundi turabikunda ariko iyo wumvise uyundi muntu urumva gatuye ngo hari akantu katagenda neza ariko ngubu quand tu invites tes collègues tu leur dis muze tuje muri restaurant muze kuguta les plats africains les plats burundais tout ça bagira udutoki la langue et tout ça buri fier biri bien présenté tout ça mais tuvuze ko ibindi bitaryoshe biraryoshe ariko l'endroit aussi tu vois c'est très important kiraryoshe gufunguriramwo cadre nziza c'est ça voilà basha ni muhira je nataye ikintu nganda kironka c'est à la maison nataye ikintu nganda panique ndavuga ati yonza mbona barangerageje barakinzaniye mugabo yaba ari ahandi c'est la vérité anyway kanakira batumire banje nubwo twavuze ko barabasanga bashobora kuba abantu batabazi nanje nivuze nabo nibi présenter ku bantu batabazi babamenye mubisa mu ko ba office nuko bataravuga mubisa ko bafise umuhama iyi microphone yanje mwayibonye bavyumbisa ya shout bayikorera bayubahe neza uravyumva muvyubahe il faut pas ko tuvuga ibintu bibikora koza arashobora gushavura ibintu bigatuna nabi bidumushavutse ndabwira ikintu kimwe jewe muraza aho angena natanga Siren Vibes imbere yuko abantu bana bintu present natangiye nkoresha avec le peu que j'avais rero iyo wibagiye hano wavuye birakubuza defa gushika hano wifuza je ngahandi mu mahanga nabwiye ko ntazanye studio yose rero kora ko nzi ko niyize gukoresha ikintu mfise de faire avec ce que j'ai nongara ati faut qu'on donne la solution ko dukora turi 3 kandi twose twumvikana neza cyangwa nka solution yiki yimbugita kubera ko izi microphone zanje nkuko mubibona era check kubitsa ayonye rero navuga ati nta cyuma kiraha ngo ndakwereke nyine tubigira turabigenza Mfata amanoti anyways nuko rero mubonye mfise imbugita nkuko umunye ko hariko microphone simbugita hariko microphone kugira ngo jewe na mikara za kubibwira tuze kuba twumvikana neza
kora ku bintu vyo guhana murazi ko tubizi kuva kera vyo guhana microphone turabizi kuva kera yego reka tutangure kuri Mika banze abibwire hama tuza guheza kuri madame la directrice nga byitwa Mika abandi banyita Pastor Miki ufite amazina menshi abanyita Mikael Mivano fait so ndikubona copine wacu hano Ozi la star uno munsi mbwa muragowe kubera yaciye ku cuma cacu none bimeze nayo ama message telefone sindaba nabizi so urufare ndabaramukije sara vibe ndagarutse uzwe ndabakunda cyane murabizi shout out ku badasia nebagiye Nikita wanje nzo bandashite muri studio ngo turire Nikita urabinda carindiriye kuriyana kwa rendez-vous kurira kuya Marie nanje chandira nawe mu bigani ubinakomeye kandi azomufasha tuzorira Charlotte kuri Greta shahewe nakogwate kuri Greta kogwate kuri Greta urumva Dacia we turazana imyagitega iwacu Charlotte Dacia nico gituma wamo mutangura ko umuntu wanje Dacia wow twarakuranye kandi wigitsi blague mu watsi twarakuranye Dacia wa kera siga dufite umutipe Raoul na Biggie na Biggie aho bose tumwe abashasha tutaramenya yego haba muturabe natwe sese ubufu karibu nawe karibu mu Birigi kari gusaba kubona so tukubu twicanye ahantu heza urumva twahinduye cadre apana byo mu studio ubu ni byo dutekane dusiniza yego badufate neza urumva ntubona urumva okay kasi mvuge mashi madame la directrice mwanya ni gwanyu ako ivyo bavuze vyose ntavyo nemeye ariko reka je ndabibwire aba bantu bafise umunwa ico nkundira coco mwavyumvise batangwe bavyivugira ko umunwa ba office je banyita Krista batuzimanye banza murindire di presentatrice wait c'est à la maison nayibabwiye baratuzimana ibintu biba bikomeye banza murindire gato eraho rindira imbere ndaza kwipresenta mu nyuma ngabo abantu batwakiriye murababona murabona yego vraiment merci beaucoup merci pour l'accueil yego vraiment cyane mwadufashe neza twabibuze ok haba muce munwa ibitubazaniye ama cocktail sans alcool hamwe na bata bière bata donc du coup muce muduha feedback hama publicité ibandanye je nitwa Vestine hama nawe witwa je nitwa Bertrand Vestine na Bertrand tubita Shima nshuti yego niko yitwa yego nivyo oya iyo ni abantu bari proche gose uravyumva yego merci yego merci très grand merci nukuri accueil yanyu top nitwidoga miss yose vraiment Vestine yego cyane kabisa mubikora neza kandi turashima un grand merci yego nibigyaga bizera imwe ibintu muradufashe neza oh my god ibintu yego de langue ça sera pour elle turafise umuntu ari derrière la caméra moneza rugira umpotore ça c'est pour moi yego ça c'est pour moi merci yego oya miki wanje bashize Hemwe mwabibonye rindira gato mwabibonye bashi rindira gato mwabibonye cyane muri ko murabibona ingene ibintu bimeze oya ego vraiment bereke neza bereke Jenga kuri byose umushitsi akorera agapule ya sa ego bon appétit merci ibintu birakomeye ibintu birasaze Bertrand muramuzi no tubabwiye Bertrand Shima ari mu bantu bateguye igiteramo ca Dramatiri Noji Akiwacu event akorana na Igor yes muri Akiwacu event agakorana na Mekano
yego apana navuze abonzi nimba harimwo abandi barambabarira navyo nzi na jewe yego hemwe rero bon appétit ku bantu muko murafungura aho abantu baturaba mwijoro bari ku meza cheers shane yego uyi babitubwiye kweshande ariko nyubuyisha umwana ngo yinyura ubuyi gusa tubire kwipresenta rero hanyuma turaza gufungura umutekano ntange yego bon nariko ndababwira ko abantu bafise umunwa batanguye bavyivugira ce qui est normal uravyumva donc ivyo bavuze vyose katubireke byari byo mugabo banyina umunwa gumuhari style banyita Krista mama Evane mama Matisi yego abandi baranzi kuri sesufu yego nukuri kw'Imana kandi vraiment ebashe turatumiye abantu bo kuri 7 vibes muraza kuturaba natwe kuri sesufu wandika sesufu gifatanye vraiment ucu tubona udu podcast tw'abantu bafise umunwa ico coco nico vraiment yego nukuri kandi ni karibu yego voilà nix jewe no musinza kwandi ndafungura iyo ngese ubundi yari nikitana hawuri yo gukora bari ko barafungura bamaye kurajya imisi yose bajya bonyene no musire ni tour yacu ni tour kugira bagume bafise energie ifo ko ago abantu babagabura mubona mu bagabura nk'abantu mugira baze baduha isosi n'inkuru bafise moral yes anyways mwavyumvise ko nakiriye abantu babiri deja bafise podcast yabo sesubufura ni Pascal akoranye ikiganiro je baranyakiriye muri studio yabo barankoresha amana ndabakoresha ariko uyu munsi nasubire kandi kubakira kubera ko mama afise byinshi batuganiza ni kandi twabejera fapasi nitubiheza birigera tugenda ari bipande ntibishobora guhera rero nabakiriye kugira cyo kuyaga kandi reka ntangure ku kibazo chakubaza Krista kare hari kibazo umuntu yamwe yangoze kumubaza kandi no mugenzi wiwe oze ndakubujije mbuza nkandi wazanye ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngaho Krista ku bantu batamuzi canke bashobora kuba bamuzi sinzi ngo batamuzi cyane elle mariée nkuko yabwiye afite abana bangaye batatu babiri abana babiri akaba ari mariée n'umuzungu Kamuzungu hapa birahinduye isura nga ni mukamuzungu umuntu aracamba angaze kumubaza ikibazo kimeze kuvuga gutya anya ngo bimeze gute kuba umugore w'umuzungu rumurundi kazi rero aho mbarije abatafise abagabo b'abazungu cyangwa bafise imigambi yo kuzogira abagabo b'abazungu bimeze gute ko ndaza batifi barundi urabazi ntatwe nyuma shaka ngo ufise aba ex cyangwa ntavyo cyangwa uzi voilà babarundi urazi ingene bica barundi batifi barundi ingene bameze n'umuzungu ingene ameze genre bimeze gute kuba umugore w'umuzungu bon kanangura ku bintu byiza ibintu byiza encore une fois jengira mvuga ivy'iwanje by'abandi ntabyo nzi c'est généraliser by'abandi n'iby'abandi byabisanga muhuriye byabisanga duhuriye ibintu byiza nuko ikintu induri y'abantu nayo hari abakongomani baguma batera induru ikintu ciza nuko warakundanye n'abarundi nabivuze sinza kugeneraliza ndavuga ivyo nzi tubona twese kenshi nukuri il y a une très grande différence no gukundana n'umuzungu ko umuzungu aragukunda like ukumeze ukuri akagufinisha akagufata neza uravyumva nta bintu birebire agukunze abagukunze for real hanyuma urahosanta ubwo rukunda pana vyo bindi wumva yuko jewe encore une fois hari ibintu iwacu urumva kukundana n'umuntu ariko murakundana urabizi ko we mukundana sivyo hanyuma ukabibona de temps en temps rimwe na rimwe uravyumva ukabibona rimwe na rimwe biciyemo uravyumva ariko vraiment ntugire ya ko kunduva ati jewe ndakunzwe numva kadakano vraiment mumbabarira bavyerekana hama biraterekana hanyuma bariho abantu bavyerekana abarundi ariko ntibake turabizi je abantu murambona nkavuga wow je suis impressionné mugabo je nakanu ka romance kaba karimwo mu couple yabo c'est pas question ya romance umuzungu agukunze aragukunda ku buryo ni kuvuga ngo urabibona non seulement kureka kubibona ukabifiringa ukavyuka ukamva ko utambutse ukavuga ati je ndafise umuntu murashaka kuduha indi bugita kwara yinyiri kirakora kandi kazi uco tuzanira n'agapiripiri n'akamayonnaise turiko turakora tuguma tubandanya yewe tuzanira umenga nanje uzakicaga hakoza kabazi ngo witemwo muzokorana ikindi kiganiro nakumvise urumva
umva twakiryoheje umuzungu n'ukuri urabifiringa ukavyumva neza kukunzwe kumva neza yuko hamwe utambuka ufite usembuza kwa ndafite umuntu ankunda vraiment urabona uko biri kose ndafite umuntu ankunda kandi ça c'est l'essentiel tubivuga kumva kuvuga ukavuga ati je ndafite umuntu nzi ko nza kubwira ibintu nzi ko nza kumviriza nzi ko kandi encore une fois umuzungu agukunze n'ukuri vyose n'ukuri arahari aragukunda vraiment bya bintu uvuga ati yego hanyuma yindi kote positif nayo ni iki ni yuko hari ibintu dufise vy'abarundi umurundi aragukunda murakundana sivyo mugabo ntareka kukuburinga njeje kintu sindagitahura gushika kuri no saha vraiment haro n'abagabo muranda kuburinga amina umugabo akubwira ko umugabo kuvyibushuko kubera iki ama commentaire adakenewe ibintu bidakenewe vraiment uravyumva umuntu bisanzwe y'umuntu mukundana hari urukundo ego uramubwiza ukuri mugabo ntumuburinga hariho kubwiza ukuri umuntu hari kuburinga umuntu hari abantu uza wumva akabwira nk'umugore wiwe ngo ntuzosubire kwambara iyo mpuzu ngo ntuzosubire gukora nta bisusu ufise uravyumva canke urabona enfin je sais pas n'akamayere merci turariye barisanze ko hari mu badufashe Burundi neza twagasavye ariko agapiripiri uragatoye birakusha uravyumva donc rero umuzungu gukunza agukunda ukunyene umeze kera bavuga ngo abazungu bakunda abantu babonze ça c'était à l'époque aujourd'hui turabona abazungu bari n'abakobwa bavyibushe abamukunda gahewe abamukunda ivyo reka no baragira amago bazi oya ils ont compris comme non mais ils ont aussi des goûts il faut dire la vérité naho n'abandi c'est la chair aussi tu vois nabonye ibintu bibi kuko n'abazukazi bose ntibonze tu vois induru none muri ko murayumva ce ni jeje ngene ndiko ndayumva abantu muri mu kiganiro mwe mwumva gute induru murayumva cyane muyumva tuyikawusha canke twabwira babirukana kandi twobirukanisha n'amakuru bafise mwe n'abakira twatumugira na Bertrand Tozi batugaburiye no turaba turajya cyane kandi biraryoshe je mu babare ndi mu regime donc rero ni regime icyo kintu ni kintu jewe ntatahura vraiment twanda kubona iyo umuzungu agukunza gukunda ukuri ibintu bitagenda n'ibigenda byose hamwe bon il y a des côtés négatifs bien sûr mugabo si je sinzi ça négatif Nafise kibazo ndakubaritse ego c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs mugabo ne nagira ushaza uvuga ati hariho nka culture choc c'est ça en fait ego tubivuga kubera ko navuze nti encore une fois je sindavyita côté négatif kubera ko dusangiye culture tu vois ils ont été élevés différemment twebwe dufite culture y'iwacu ils ont leur culture qui est totalement différente de notre donc on va sinzi ngene no bivuga usanga twebwe turi abantu b'abantu turakundana twakuriye muri kanaka turamana ibintu birebire umuzungu nawe yakuze muri famille niko na famille ziwabo ni ibintu biraho kuri Noël babonana entre en famille papa maman et les enfants les petits enfants basta les cousins les cousines limite voilà naho ugo muvuga abakuzi n'abakuza bari bahe baje natwe iwacu twigi iwacu natwe inshuti utanaze umwita kuze mwacu mufana ari uwo mwakuranye wita kuze mutari kuze hari ushaka kurumva c'est ça je sinabitanu umugabo wa cousine wakuza abantu donc c'est ça uravyumva donc c'est ça hanyuma yego abantu baca babyita ko ari iyo niyo kote bavuga ko negative niko abantu benshi bakunda kubivuga bavuga yuko abazungu biragoye kubana nabo kubera ntitubona ibintu cyo kimwe abazungu gusa nibaza ko quand deux personnes se mettent en couple bafise culture ziri différent hategeza kuba ico kintu urumva bon cangaruka rero ku kintu ciki igituma je navuze ko je navyita ko biri negative nahi wacu kugerageza natwe gushira mu culture y'iwacu uravyumva c'est triste je kuvyo mbona kenshi usanga abantu bari kumwe n'abazungu kese so abakobwa kese so abagabo abagabo bose c'est notre histoire Jesus Amurundi akundana n'umuzungu haba naba ari utabara umurundi abarundi mu zito di monde none we wari hari ibintu wibagiye
cyangwa bariyibagirwa culture yabo bakayishira kote enfin nama mfise insiguro y'ibintu byose encore une fois culture yacu nayo iratujwa sinzi ngo kuvugira ngo twe batwigishije yuko utegeza kumvira uwo mubakanye kutegeza kumubaha gucisha bugufi mugabo iyo ari couple y'abantu bari mixed y'abantu bafise ibintu different kandi akantu kiwacu urashobora gashira inyuma gato kwagerageza no kuzana kugerageza kwimpoza gato moi j'ai l'impression qu'on s'oublie et puis on suit comme des moutons enfin pas moi en tout cas non l'avion jewe sindimo muri ivyo bintu vraiment wakurikira nk'intama ntari jewe si uravyumva turi bofre no muvugira oya ingene bimeze turasiguriranira uravyumva kujya ubona ibintu byabo bikagutangaza ukavuga ati je natangaye ibintu ntibishoboka yeho mana yanje oya nawe yarakwiye kubibona nawe agatangara mbwa akabitahura ko natwe turabibona ugatangara ariko ugatahura donc c'est ça ni 50-50 donc ushaka kuvuga ko aba black bacha bazimya my godness ari yefasa aka umviriza kiyibagirwa agakurikira ibintu byose ivy'umugabo byose avuze n'ivyo je veux bien oui l'intégration oui kugera umugabo wawe wikora ko ntituvyibagiga encore une fois ni culture yacu twigisha yuko dutegeza kwicisha bugufi surtout ku bagore aho ntabitahura ku bagabo nico tunavye ku bagabo c'est encore pire umugore ko yicisha bugufi akemera ivyo umugabo avuze birumvikana gahoro gahoro umva ariko ngo uri umugabo nawe ucisha bugufi kugira ngo uri umugabo abagabo mwana enfin uzobira bekesha umugore acaba masculine umugabo akabaza kwa umugabo akagenda gakurikira ico umugore avuze nta jambo afise mu nzu enfin no kanyange no hanyuma bakunda yabivuze abantu bavuga usanga baca kuza ngo turaba ngo nos frères ngo qui sont mariés avec les blanches ngo urabarabuka avuga ati ko bari babandi narinzi ngo basike bakora ibintu byose barumvira et tout ça kumvira si bibi mugabo aussi il faut kugumura umugabo mu rugo voilà il faut que c'est ça ego c'est ça moi c'est ce que je dis hein c'est ce que je dis dufise ibintu bitandukanye tu devrais comprendre culture iwanje nanje ngatahuri wawe c'est tout ngo bayiki natwe twamuhejeje Chris kisa turamuheza hawagutumye wewe ngo ninde yamvuze utinyiki mwabibonye gahemu cyane mwabibonye oya ntabwo twabonye wagisamye ndagisamye sinagisi kazanye fushete hemwe none hari ikintu anzanye gafushe murakoze umvise narababwira muze murazanga je ngavye byamaze gushikana no ukaruha kubera uri kumwe n'umuzungu jewe no vraiment merci Bertrand ninde yabikwigishije wewe wabirabiye kuri inde oya je nta numwe yabinyigishije jewe vraiment oya nta manyama sina uyoba nabo baje kunsigira inyama ngacu ko tuginya birafasha amanyama rimwe na rimwe aramufashije kubaga neza oya equilibre kibanyi oya nimumvugiresha muzomvugire muri commentaire je ndasaba nyama abantu tuziranye je gusa ico hari abantu namanda bivuga murabona ndafite ibintu byose nabivuze muza muratangara nza ndisigura uravyumva il y a une très grande différence yuko t'accepta ibintu byose no kugira amanyama je rero nta manyama mfise ariko sinaccepta sinemera ibintu ushobora kumbwira ibintu bitagira umutwe n'amaguru ndavyemere acha kwemeza ibintu kuvyemera ndabizi erega niko turi wacu turitonda umukobwa Jean adatora byose babakwaye mu hwaye ngo bituruko nyene cyangwa bafisa amanyama c'est pas vrai ari umukobwa ari intelligente azi gutria ce qui est bon et azi chashaka nawe chashaka si tu veux il y a pas que les couples mixtes hein si tu veux il y a même les couples bondés ala barundi bose umugore usanga yaribagiye akurikira ivyo umugabo avuze vraiment umugabo amubwiye ane ben gusohoka nagisohoka no kuryoherwa nakiryoherwa yaribagiye kugira ashimisha umugabo haraho babuze gukora kamubwira ntuzosubire gukora gacagarika akazi bari ngaho hose ahantu hose biraba akakubuza gukora kubera ko tweke twemera kumvira umugabo kandi ushaka kubaka kandi udashaka gusanga kacu dependa kuri urumvega ninka umva bagushoboye kucu dependa kuri jewe urumva biragoye ivyo ntabwo yoshobora Christa mu babari nico gutuma yigira ku muzungu et d'ailleurs kazima ubatse neza mafu nabandi mushaka abazungu mubise ko arashaka kwabera role model abazungu gucira gacu umuntu oya she sindi ko ndakubesha
abazungu bariganza nibagiye ntituri muri sesufu turi muri sanvabs ariko ubundi muri sesufu mu mutwe bariganza vraiment bariganza yego bariganza tu veux dire quoi ntibakureka ngo ukore ibintu uko uvyumva uko ushaka oya barakure kuri ibintu uko bariko barafite akantu ko kwiganza still agumari itsinda rimwe na rimwe sinzi ku bagore ko nta bagore nzi ariko ku bagabo nca mvuga ati n'abagabo iyo abagabo uhuye n'abagabo mu bisanzwe muri nature yabo bariganza ushize rero ko ari umuzungu bicaye ba pire hanyuma ari ukuntu umengo sinzi uwababeshe ntavyo nzi ngene bigenda yuko umengo barakomeye canke bo bagira ibintu vyiza gusumba ivy'abandi canke nabyo haruye tuvuye ntavyo nzi sinzi ko mvuga umugabo wanje aho uri kuvuga en general kuvuga en general ico kintu nico umuntu wese ategerezwa kwibakuramo ukabwira ati no siko bimeze yego tuza tekana yego hari ikintu kinyica n'abantu babonye umuzungu acamona nk'umuzungu umuntu akomeye hari abazungu bahimbiye hari abazungu bashenzi hari abazungu bapeiza hari umuzungu twe twexagera turabaha turabashira hejuru tukarenza anyways nuko mikabite Grabanyirire nukuri nta muntu yakuntumye ko pe nta muntu ariko sha abantu bashaka kumbwira ati mika kutamumajije guke mubaza mu commentaire canke acaja muri sesufu azobishura yeah hakwa ko twaje gusesufu twaje kuvuga twaje kuyaga uyu muzungu ashaka iki okay agira yinjire ngaha naze karibu cameraman wa ya ariko aramuraba cameraman nibo bakunze Mika uyu munsi nibaza ko antuka uvugiye tumaze dukoze ikiganiro haraheze umwanya sivyo ubunye hariho haraje ibindi bintu vyinshi harabaye ibintu vyinshi harabaye sesufu hama mucamura yihagarika aho ngene niho nagira duhagarare ko abantu babemereye ko nza kubasiga inyama muri kino kiganiro ku bantu bazi ikiganiro cabo nukuri pe hari abantu murafise umufunzi murafise umufana mugabo dernièrement twahuye mwambye ko mugira mu wandanye mukorebana n'inguvu zivuye he ntavyo nzi mugabo twanagize ibiganiro yego mwarabigize mugabo bingahe muca murahagarika oya utibisohoka kangahe bisohoka kangahe habaye iki mwabaye iki cha mfana ko abanyonyi bigo barantuka je abona Kristo arahiriwe kuko Kristo wewe ntibamubona ariko jewe nije ngenda nikorese sufano hose ngi abengena natekanye ngo manihira par contre nivyo vraiment tusabe ikigongo abanywanyi nibaza ko iyindi question ngere ya mbere ni aya mahanga nyene kuko urumva sesufusi ko kazi kacu ka mission faut dire la vérité et mais turagereza vraiment gukora gushira ibintu ku ruhande mais again birasaba kugora kuko urumva wabonye na studio sigwacu donc nahantu tuza kwiprograma and Christiana we ni mu mama afisa abana afisi urugo urumva so nibaza ko vraiment ubu turiko turagerageza gushira hamwe kamusa duhuze ngira amasaha technique na technique yatugoye cyane byaragoranye rimwe na rimwe urumva nkaje sinzi ko editinga sindababesha cyo gituma ivyo wanje uko mubibonye nibiganye jewe ndi live hageze byo gusubira inyuma n'ibibazo susubira gufatanya oya baragoba guma bakata kura ntabwo je ndurakata ndi live ntukase bice bigora so urumva kwamva mugabo twasaba ikikongo ko natwe nibaza ko ntitwacitse intege mugabo on s'est relâché faut dire aussi la vérité mais iciza dushobora no gushimana abafana vraiment je sinobesha abo ko yambe kwamba mu bubiri gubu aho ntambutse nitwa sesufu kubera ikivuga neza uvuge shukuri kubera kugenda ijoro oya nje ndabaho baby wambo seri wambo ndabaho ashamika buna ngashana basigaye amusororera nakigura hewe waduka vraiment abafana mubandanye mufata neza vraiment simbabara nabwe nza kuba batukira ubusanzwe ikintu cambe kitumutiva n'abafana uhofuse n'abafana bakugurira ntiwigurira nta mugacu ugenda ukamara indwi ikwezi utabahaye ikiganiro nta mutima ukujya urangira cyane c'est vrai urangira sinobesha kama barabizi turabifa ngaho amto twese tuba dufise le même problème yo gushaka kwicara guhura gukora
niyo problème technique nyene urumva je il faut que vraiment uwo muntu ampiyo power ko technique mo ndi zero jewe imwe bavuga ngo nk'umujournaliste bashira hajyo kacuvuga mugabo ngo mana computer ngo nkati usana nabivyishe byo nta somworonka baravyiga ndabazi kubira bakaje kuko jiduka byose cyo gutwara ko YouTube yanje ifise abafana fisi nambari 2000 quand même atari abantu uri kuvuga iki musana kimwe en fait ni juste ntavyonzi ni juste ntuze YouTube ya juste neze gushaka video kake nkitangura YouTube kitsa 2009 nashize ko inosbi gya ntuze yagize bona okera ne concert yari talent yagize giba mutora muri yari nka idole yo muri Congo iyo video abantu yanzaniye sinzi barandika no mukiringasha no kubishura ko sinzi byo karavuga ifise indukifise nka plus de 500,000 views mugoroba je YouTube nzakuraba sign vibe nikita wanje kigingi yabaketse nikita yarize bamusubira mu gategeza kuzoja kurira neza kurira nikita rabizi ifo tumenya naho nikita twandika naze ifo tumenya naho oya ariko aramukunda kunda ndamukunda cyane ubona muri kigingara ewe kigingi twabona by the shout to kigingi mujama wanje kigingi nawe mbwiye umunsi naguze itike namwandika ushire mu kinanzo kinabasa agaparti gatoya duko kurira mwana nikita nitutugira turire bazi ngo kuri ntuzi igiye yagize ya pomfine byo narahwereye acha naciendira tugufashi agumiga mwe kuno mujyose ni muraguza amadura kuzi ibiganiro vre basi bazofume muzamuragenda kuri kamera mwicare mudafise reka ndabahesoka twege nabanikita abantu barakunda ibiganiro byacu do abantu barakunda ibiganiro byacu muratwarigiye tuganda tutazi ikintu tugira tuvuge tugahura tukamara indwi tuko turabona tuzovugirika abantu ukabwira Holy Spirit duhe ide duhe sujet tukarondera sujet tukayibura turatsi kintu ntidusiba ko twari objectif ni imwe ntidusiba ntiduhagarika turatonda twambaye neza tuberewe twitwagize make up tutazi ikintu tuje kuvuga hama twiciye muri studio tumaze nka 30 minutes umunwa nitumenya ahantu uvuye nitumenya ibintu tuvuga ahantu bivuye tubona biyiza rero ngo muze muragira ibyo ngenda muri studio nuko mwene uko muyikota en fait jewe nandi nose nankena voir reka ndakubwira twebwe n'ukuri sha tuvuze ngo tureka gukora kubera ko ngo studio yatwa twibesheye ico cyo ari kinyoma moi je le dis wovuze uje kubishira hejuru hari abantu barabitwandikira no tugira muri atayisoni nibishoboka ndabatukiye azaranye urumva mwatanguye neza mwashimujyama ntimushobora kwavansa muri ivyo bintu urumva nariko ndabisigurira umuntu wo mu Burundi ndamubwira twebwe ngaha umwose arakora dukora amasaha yayandi nyene mu gitondo gushika ku mugoroba uravyumva ni ukuvuga ngo pendant la semaine ko dukora biramaze gushika byashitse bimaze ko byashitse nka kabiri urumva ko mukora pendant la semaine ariko naho nyene nuvuga ngo nuko hari umwe yarakiba hafi ngaha Bruxelles uravyumva hanyuma ikindi naco mu Burundi no mu Bubiligi sico kintu ndarasiguriye umuntu hari amafacteur atatu facteur ya mbere hariho no kuvuga ngo ahantu tuba wose aba hari undi uravyumva nitubana hafi sivyo bindi uvuga ngo ndasimvye iminota ngahe hama dukore hama tugende non c'est pas ça twebwe ntidushobora kuvuga ngo uno munsi turaza guhura tuzi gukora no ngikunda kubera iki urakora utatanguye 8h ugeze 16h utangura 9h ugeze 17h utatanguye urumva niya masaha bigira gahunda uravyumva sesa hanyuma tukaba tubakure natanguye kuri facteur ya mbere tubakure kugira ngo duhure n'ikibazo dukora abuzi butandukanye kugira ngo duhuze amasaha n'ikibazo uravyumva hanyuma agacatse facteur ya kabiri niki twese turafise umwe arafise ubuzima nka je ndase famille ndafise abana basoma activité ndafise abana bakiri bato ntegeza kuja gutora bave kwishuri ntegeza gutwara muri activité ntegeza gukora ibi urumva nukuri sino kubesha tubeshe ngo sese ubufirazi imbere twa ico bari kinyoma bavyo kandi no print ko bishobora kubera iki ushobora kureka ikintu kikwinjiza amafaranga nico nasigura umuntu tuza kuri
facteur ya mbere ko tutabana hafi na hafi facteur ya kabiri ko bose afite ubuzima bwiwiwe kandi ko ufise izindi ayandi ma obligation utegeza gukora uravyumva facteur ya gatatu ni kibazo ciki example ufise ikintu kikwinjiriza amahera bibaza yuko ugikansaringa kubera ko biraguye umva pas mentir twese turakunda amafaranga nka je ndayakunda vraiment uravyumva biraguye yuko uheba biraguye yuko ikintu kikwinjiriza amahera kugira ngo ukange kuja gukora ikintu turabikora ko tuzi ko tuko twimvira muri future turabikora ko tugati ni investissement turaziyo tuko turashaka kuja uravyumva mugabo batuma ndabasara natuje basize kuri bibiri mugabo ntibishobora kuba excuse nivyo ndababwira bamubaza rero ntishobora kuba excuse nimba twari tubizi ko bimeze uko why twabigize iyo yidi tubaswe je veux dire why twabuze reka dukore niba byari bihari navuze kutke on doit trouver une solution sinzi ngene bizogenda mugabo on essaie de faire en sorte yuko twogerageza kutaba kure na kure hanyuma twogerageza kuvuga none uretse no kubona na plus twavuze ati tuzovuga yuko tuvuze ngo turakora iyi date waba ufise mariage waba ufise je ne sais pas quoi waba ufise iki tugomba gukora ambo yikora ikintu cakindi uvuga ati vraiment iki kintu sishobora canke ngira nje gukora canke nana ibintu birimo amahera dawi ivyo rero ni ibintu tutegeza gusettinga hama nibaza yuko twatanguye mu bintu bisanzwe byo bindi bwa tutangura n'ibyo ufise ndushaka kuja kure ndushaka jewe vraiment namambwira abantu sinkunda ko investisa gushira ikintu ibintu byinshi kandi utinjiza kora ikintu utagura amakamera kora ikintu utagura ibintu kubera iki dushaka kwivora kubera iki tudashaka kwemera gutangurira buhoro hanyuma ndane tukaduga tukazovuga ati ibi bintu twabikuye aha byagenze uko uravyumva buhoro hanyuma je nabwiye abantu nukuri kw'Imana ntivyoroshe biragoye studio irazimvye yego ariko vraiment tuvyiyumvire ntivyo tunanira tubishitse n'inguvu no no studio ntacyo turigera tugira vraiment gushika no sable irundi vraiment kandi kindi naco je natangaye gaozi turaronka n'umuntu akatubwira ngo hewe je ndabishuriye studio muje gukora ivyo bintu nk'uje ndabibona nk'ifilm ngo nisa ukabona umuntu aravuze bashaje ndashaka kugira ikintu ndabaterereye ndashaka kandi barihire studio muje gukora uravyumva tageti niko twogira studio yacu uravyumva hanyuma n'uguripa ko iyo studio dukoreramwo irafise amasaha nayo nyine arigiye twa dusa umwanya nayo idafise umwanya urumva donc biba bigoye c'est ça le problème mais nukuri we work on it kubera ko vraiment bizohinduka turabishaka turabikeneye twese vraiment uravyumva wanashima twege pumesa nta masuje ahubwo twuzuranye nta masuje hari yashabura hari oya reka nsama abantu bamwe abanywanyi ba Sun Vibe oya abantu mu Birigi twe baratwankira ngoma ndabona kuri Sun Vibe oya je bitahura ariko uratwo je n'amafisi ikintu ntaho je ndabitahura wose hewe riba twikozazi mwana barabaza iwawe reze kuvutsa gutura ozi turakubwira hari umuntu yari yatwemereye kuza muri sesufu akubonye uje shazi shawe yaje nzoja kwa ozi ati nibishowe yego barakoranye yego umwakweza oya n'ubu umwakweza yarahari kandi je narabasiguriye abanabwiye ati je ndabitahura none woje kuri platform ifise abantu 300 baje kuraba ya ufise kandi ufise izinze nini je ndabitahura brema nuko ushavura sishavura brema kuko nimba umuntu ashaka yuko amenyekana seso muri Siren Vibe no oya je ndababwiye jewe n'ukuri no gushavura sishavura kubereka ari umuntu akubwira ati je shika ko histoire yanje shikira umuntu wese none iyo shikira umuntu wese kuri iwacu hari ushwa yugutora hagati wawe na twebwe c'est normal ko genda directement muri Siren ko ashaka ko histoire yiwija kure tu vois c'est normal moi je ndabitahura vraiment surtout ko nabo bashaka yuko iki kintu ndumva ko cofasha abantu benshi canke uravyumva enfin sinzi mwemva natwe muturondere muze kuturaba oya message naramubwiye ntirebasha kubizana gushimira abafana ba Sun Vibe kubera imwe washirako hari abantu bansamye muri commentaire abantu batagira n'ama
profile nagumye mbona mugasha abafana bo muri Samba barabansamiye thank you barabashize ku murongo ati Mika tumukunda kweri yes nubu uzoso kujaye haya ce mujayo nimara abantu bacu gose abaheta nyine ko bimeze abayeti bashaka kubura muga twega en fait moi nibaza ko no ari na fierté kuri je no kuri Samba ko dufite abakunzi bari bavugana ubukinyabupfura bavugana ubuntu bazima mbese bazi gupasa commentaire nubwo yo bitaryoshye mbwa mu buryo butari blessant utababaje ku buryo umuntu yumva ko hari ikintu basiyize utari kikandi Kristo ibintu nguma ndabimena sinzi ari turakubabariye nacu urumva abantu bacu muratesa muze mugumuko nyene ntimuze muhindure yeah donc abakunzi basesufu je nuvumenga no babarize ikibazo kubera kurumva antwe bako batahura ko bitoroshe gukora ikiganiro muri amahanga no kuri nanje ntivyo binyorohera pe nubwo muvuga ngo se mbabizi ngo ikingo hari abantu benshi ntibinyorohera birangora ntahangira nsare ndaguciremo vuze ikintu nibagi abantu turamemvita yego nubwo dushobora gukora twe twenyine ari ibintu uvuga ati ibintu ndabivuze hariho umuntu nawe nyine byenteresa ari undi muntu tuba tusase kamenya yabibayemwe tusa n'abantu batanga amatemonyage n'ibikini baratinya bari buraya hariho still hari ibintu baratinya abandi nabo nta mwanya abandi nabo biragoye hari abandi nabo batubwira ati mutwishura ngaha nshaka kwikubita hasi ngo turabizi ivyo bintu vya YouTube ngo biriho amafaranga ngo mutwishura ngaha hari umuntu yadusabye amafaranga ndavuga Jesus anye muri Europe yari ngaha muri Europe vraiment akakubwira ngo mwishura ngaha nkavuga none gama nanje ayo mafaranga je no yakurahe ayo mafaranga yova hayora je navye umuntu ashaka ko tumwishura biragoye sinzi ko abantu bakuturaje aho ituzonashika uramaze gushika aho wishura abantu merci non c'est quand même nitwe bariha voilà merci c'est même pas publicité iyi platform iragoye kumanaginga biragoye wowe ushaka inkuru yawe ishika kure sivyo maybe nawe wete monyaje sanzwe nawe wete monyaje wowe ufise umutwaro wuko temonyaje ashikira abantu benshi sivyo hama ntushe kuvyikorera nta platform nini ufise ushaka gushika kiyo ntahe hari platform umuntu yubatse iramuvunagura arashaka kuyubaka akugera higeze no bisigura ngo platform ntiyakozwe n'ivyatsi yakozwe n'amafaranga ushaka kuyicako c'est pas toi qui tu turiha ni wowe turiha bafite uwo muntu yabicuritse biragoye kubera ko nibaze ko abantu batahura uruhe muri ibi bintu vyacu mugabo abantu tumaze gukorana ibiganiro tuvana bubasha akazi kacu kubera ko muri uwo mwanya wowe niwe uri ngaha ubona amatarara yose gusetinga ibintu sha natwege hora babivuga bari makora barona ko ibintu biba bigoye ngino ho ibura ho bako barandaba baranyumvira n'ikigongwe voilà ubona ko ari twenyene twarabatekinisiye twese babitse binyaruka dufashanya tubigire gutwe ko vya Ibazi cyawe behind the scene mugoroba webona nivyo from byuvuze nivyo mugabo reka ndababwira ikintu kimwe uwo muntu yasize amafaranga nkunda mugaye ndamusuzuguye cyane vraiment kubera ko mu vyanka kuvuga ati jewe maybe sishaka guca kuri platform canke ntiyaragera mugabo afite gusa amafaranga uri kuri denigra akazi k'aba bantu sivyo uwundi muntu avuga ati basi kugira ngo nterere mu ico gikorwa canyu reka nze gutanga témoignage yanje reka nze gutanga inkuru yanje nze kubafasha gutera umunwa gutera bouche duteramisha abantu ou bien je vais contribuer muri iyo chaîne yanyu kugira ngo mutere imbere kugira ngo mugira courage do gukora etu cy'abantu nk'abo ndabafise benshi ntabwo nkifise benshi ndabesha kera bari bahari ubu sinzi abantu mwagiye bavuga ati on veut dushaka contribuer muri ico gikorwa cyiza uri kurakora ati amahera babasavye ngo ukabona umuntu wenyine aribwiye ahubwiye ati reka ndaguterera ya anye ukuntu urumva je nabo ngifise barampevye twebwe babana ngo narateye imbere yashaka kuza ko ntwarose yafise umwanya muto nganye yatwemere ko agarutse vuba hari abantu babana beza ukumara kugiye tubafashe iki twabakora iki twabuze umwanya vuba bose batwemereye ngabo urumva ona bari kumwe basanga abantu bari mwe n'umwana systeme yanje ahubwo ça twiriga vraiment ça vanyo tuko turigira naho twabona maintenant on s'est dit en fait il faut qu'on arrête de garder le cadre studio ngo nanana ça nous bloque
fait fallait que tukore hanze en tout cas nka Uburyo njye wowe ari uri mwana mwiza vraiment cyane. yanyemereye twabonanye kenshi dramatique turamumenyereye mugana we ntayigira aronka umwabwa reka dramatique urumva nawe turamukeneye Reba haye mitwe ufise umwanya utora mikrofone utora agatelefone kawe ugenda gufata content. On vraiment twarabivuze yuko on a vu que si on continue les histoires des studios sachant que twe nyine twavyivugiye abantu bo ngaha baragoye hari umuntu akubwiye ati ndi déplace nageze kuza muri studio mvuye umva et puis non laisse tomber bishoboka cyane ndabireka navuze nawe mugenzi uraza namusanze muhira muri Flandre je sais ibatse ni wowe ubanga gututo ku déplace je sais ufite ni modoka Jenja mu mametro ntazi nigere bahagenda nukuri sacu ubwo usika uzitirahe ndayizihe ko nzimira umaze kuzimira sinzi n'ukuntu baraba ngo Simoni ngo ningaha ngo ribekuru ngo ningaha ndazimira ivyo ni metro abantu bose barabikora iyo bagishika sino mpamvu twese twarabikoze twasimba guma wiro tuva washitse kuri terminus arayise none gaoze uya sinya ndakubaza tubwire none wowe mumaze kuraba tubwira ati nukuri muri kuraba muhindura utuntu uretse gukora vya misi yose nta tuntu technique wenda dushaka nta tuntu ubona tuntu vraiment mbana bacishijemo akajisho ariko vraiment shaje natwombona ndahiro aho ni sawa kuko biragenda udusumva tuvuga neza kubera twigira ku bantu badukurira je namambwira baba namamvuga je namabwira ikintu vraiment nka feedback yawe irakenewe kumva umaze gukora iyo mbonye ibintu ducamo iyo mbonye ibintu bihari aca mbona iyo wavuye n'ukungena ivyo bintu wagumye uvyemera ukaguma ubigumamwe gushika no munsi reka mvugire Kristo sha nukuri kw'Imana akafisa ngo amanyama navuze mbwari hanga arihangana gaye jewe nukuri jewe vraiment hari ibintu jaye igihe mbagira niruke mugabo ni wangarura angora kuntahangwa nta izindi facteur à côté ingene ikintu gituma je nangira abantu apana kuraba ikibazo nukura basekwa source y'ico kibazo ni cyavuye kuki muzi wacu urishira mu kibanza cyawe c'est ça ni sino n'ahandi shout out to Kristo hantu vraiment ni wahorangarura jemba nagi nirutse ubuzima turakenera abantu tugarura biriko biranka birasaze uyarashwanyagurika birasaze aba yashwanyaguritse bishoboka oya gusa je vraiment nukuri yo hari gihe mbona abantu basigurura ikiganiro kandi narigeze kubwira ni je biganiro nzovyugura vraiment no nashobora kwira abantu mfuma ndacugurura ndakiraba ariko kirengana mbwira abantu pfumu vyugura utabikunda ntacu gishiremo mu ijoro babira kigende kubera ingufu ziba zirimo hajya ahantu vraiment ntazo bazi bazimenye batangiye kubikora no bashambira ngo uzi ngo kutambye ngo ni kujya bimeze ni vyoroshe ego mugabo nyene nawe udafite umugambi wo kubikora ubikunda canke ubona woshigikira abantu umuze murabira abantu camigira mu vyo koze vyomba muje muri douche wumva ari itari intéressant udakunda mugakora kukunda uwo muntu canke ushaka kumushigikira bishemwe vyirabe tereka telefone hagigumiraba igumigenda c'est tout bihere uri kurabira cyane gose anyways abantu badukurikirana nashaka kubibutsa again and again and again kuguruza konti diaspora muri Bankobu aba diaspora of course bari muri Zimbabwe bari muri Zambie bari muri Uganda bari Tanzania bari Kenya bari ahantu hose ari mu diaspora pour dire que umuntu yavuze diaspora umenga mu Buraya abo muri US umuntu hose ari umuntu aba mu mahanga hose no mu diaspora donc urashaka kugurura konti yawe gratuitement online ukavyikorera wenyene ni juste ikintu cerekana de résidence ko uri mu diaspora amakarta antuka ni ibintu vyoroshe gukora abantu muri hanze murazi kumenyera kwankosa ibintu vyo online mutarenze gushika ibintu vyoroshe donc muze mu bikora kugira ngo mushobore kubeneficia ama offre ya Bankobu marabizi ko ari umuntu ashaka kuba afise umugambi yifuza gukora mu Burundi donc mugize ukuri kufise imiganirane wewe na banki bavyo bashaka kubasaba credit canke kubasaba financement y'ikintu ushaka gukora hama Bankobu ni banki yifise pe ya sponsor evenement zibura yangaziga zikomeye kujya kandi murumva ko amadovize barayafise no mwumva muri ndamadovize ahari
arahari muri bankobo rero nimuguruza ama compte comme ça kugira ngo mushobore kugira ama transfert vyoroshe virement canke mushaka gutera abantu biwanyu mushaka kurunka amafaranga abantu biwanyu rero vyoroshe biba bica mu muco mu kintu kiri kibona ko ari ikintu kizima nka banki ego rero ndabaha link muri commentaire ndayipininge comme ça bifuza guca kuri link yo kuguza compte muyuguruze mukagira ikibazo murashaka gukontakta kandabahe abantu je nzobaha na nimero umunsi mwitwaye neza nzobaha nimero z'umuntu muri banki kugira ngo umugize ikibazo azarabafasha aca bafasha directement mugabo anatonda amasha guca online mukandikira bankobu hama bakabishura kandi facilement rero abifuza kuguza amakonti ya bankobu diaspora konti diaspora ya bankobu karibu cyane hama abantu muzuze kuzakora ibiganiro muzuze murambwira ati ya banki narayiguruje hose muze murabimbwira ko wazi kumubwira abantu batakubwira feedback aho uri kuraba na bankobu bumve ko abantu bari kubarugurura amakonti babibonye mu kiganiro kamemba nyongera amafaranga bankobu yerekeye gushira akantu bakaza baravuga ati twaravyumvise kwa KWOSE bashobandikisha shaka ko akantu bagaherezaho agakode je ne sais pas quoi code promo kugira bazi baramenya yuko ari KWOSE yavuye code promo oya ndabize ko abantu banje abo muri diaspora muri ko murugura amakonti muri benshi ya muri bankobu kugira ngo mukushe gukora ya migambi mufise mwifuza gukora mu Burundi vyoroshe kuri gishoga ndakora umugambi mundi watwaye nka 10,000 € ushitse gasanga arakubanye make c'est vrai gashika ibintu vyazimvye canke amadevize vyahindutse ibiharuro cyangwa ashobora banko bati ndabuze 5,000 ni munyageze 5,000 kuko nari mfise arankehanye donc urumva utuntu nk'utwo dushaka kuba beneficia koroherwa mu migambi yanyu muri ko murakora igihugu canyu donc urumva ko gukora ko n'ubundi objectif no guteza imbere igihugu kihe catwibarutse même si muri mu mahanga bamwibuka aho mwavuye sio no nuko anyway turasubiye kwa gusesa ubufukane kuvuga yo mana je wundi murabizi ko nakunda gusesa ibisombe mugabo kura ndi ngaha abantu bose kumwambaza ibintu vya Joël hababwira none mugenzi wanje je Joël n'umugenzi wanje ego mugabo ndamuvuga ibintu je atambwiye tutaravuga nako ndabizi ko ari ngaha ndabizi ko atatashe turavugana anniversaire yarayigize ryari mugabo maybe ko ivyo mwumva ari ivyo cyangwa atari ivyo je sais pas yego yayigiriye ngaha amakuru rero jewe ataba ntabari ndi sur nayo ntayo ntanga mugabo mugenza cyangwa bamuha amakuru bayamuhaye Krista rero abantu sesu kandi kindi naco nuko turi muri restaurant yumwe mu bantu batumiye Joël akora muri akiwacu urumva ko amakuru ngahanye turashobora no guhamagara twegene duhibinga ngo gute ngo ni mwamuhemvye batatu ngo ni mwamuhemvye by'ukuri batatu bari ngaha ego urumva ko amakuru ngahanye bayamuhaye madame d'abord first of all Joël tubabarire Joël n'umugenzi wanyu Joël babarira sivyo mugabo abantu kugira ngo babazagiza ifa ko umuntu ababwira ati ibintu bimeze uko canke biri ivyo bitari ivyo ntavyo nzi mugabo ko mutamurose Joël ngo bimwe barize reka twumve ukuri kundi twumvise canke ariko atariko ntavyo nzi mugabo nuko twe twumviye ngaha tuvuga ko twavyumvise sivyo ego Joël aritanze shaka ntiyitanze niyo kese yambere bambaza nko mega general mu vya jewe vraiment nukuri mvuze ngo ndakonfirme aritanze no bambeshe ko ntavyo nzi ko yitanze ntavyo nome uravyumva ariko nimbe yaritanze induru ni yiki induru hari derrière tout ça ni yiki wa mbere no wa kabiri no wa gatatu no wa kane kuva abantu baza misi yose abantu baraza bakaguma ngaha yego nta kibazo kirimo eske imbere yuko umuntu akoma induru we bagushikanye ngaha we nawe utaha canke woguma ngaha bose bavuga induru koko botaha jewe notaha wowe niwe wari kosi bose uravyumva hanyuma jewe no kuri Joël ntawenzi ko ndamutahura abantu 100% take 5 sure. Numuntu mushinga nani mwana waramenye ubwenge ntibakureke nukuri kw'Imana le seul bémol ni gushira ibintu je mbona ni gushira ibintu hanze gushira ibintu karubanda kuja kuvuga ibintu kacu bivuga muri context itariyo twayimwo peut-être uravyumva kuja gushira ibintu muri context itariyo hanyuma encore une fois je n'amvuga ikintu nukurabyo cavuye se kugira bishire ko byagenze gute est-ce qu'il y a pas quelque chose derrière tout ça nawe il y a déjà yacimvye mugani wabari hano uravyumva
simbona ko Kim busy, yohebwa no kuja Kim kubishira no kuja kubishira hejuru kugira ngo bishire hejuru nuko maybe hari ikintu kiri derrière ça uravyumva hanyuma je ikintu mu tuntu dukeya ntavyo nabonye ariko mu tuntu dukeya numvise uruvyumva abarundi twe dukiye kumenya yuko amategeko yo mu Burundi nayo ngaha atandukanye ngaha le secret professionnel il est puni par la loi nukuvuga ngo utegerezwa si ukura devoir ibintu bitagira umutwe n'amaguru uravyumva ibintu umuntu yavuganye je sais pas uravyumva ibintu vy'ibintu ntavyo nzi sinuje tone peut-être urya yavyumvirize arashobora kubivuga ibintu byagenze ariko jewe ibisombe ibintu byo kuja kuvuga ibintu ku Rwanda no ndakubwira ama live yabaye kuri TikTok kam hari ibintu ubu no kuri YouTube hari umuntu ashaka ama live manashaka ama live so kam hari ibintu byavuzwe bishobora gukora ko abantu donc c'est pas bien kuko uri kuravuga ama secret professionnel ukayavuga hajya bigahera kuri TikTok then kaja kuri ntuzi iyo deja ni preuve donc umuntu arashaka kwitwarira yego plus nabajye bakoze ikiganiro barashogira ingorane n'amambasade kuko ivyo bintu ni n'ama secret professionnel bavuze batakeneye yasohotse atakeneye gusohoka deja yasohoye ninde again deja ikibazo ca mbere ni goya oya n'abandi harimo umu organisateur urumva umuorganisateur baramugize urumva ko bamu recordings so umuntu ngitwa wumvirije yagize live donc barecordinze Bertrand canke Paulin barecordinze Paulin kuri telefone kuri appel c'est le fait que byabaye gutyo biri kuri YouTube c'est pas bien ako ka extrait ko ntunakeneye birebire iyo extrait nyene irashaka gutuma umuntu agira ingorane yonyene donc il disait que Joël bamufashe nabi Joël yasigaye ngahanye iyo contrat bafitaniye mugana numva yabo nawe nibaza ko aho yavuze vyinshi muri iyo contrat yabo bifitanye rapport yene no gusigara kwa Joël ngahanye bifitanye rapport yuko ntushaka kuvuga ko umuntu yitanze n'ingene yitanze n'umunsi yitangiye bawe barabivuze Joël n'amakuru menya nta n'umuntu ashaka kushaka ko biri kuri YouTube biri it's on YouTube twese twavyumvise donc baravuze Jean Joël yaranyitse uyu munsi hama muso kwitangira ko barawuzi bayibonye mwambaye ngo bivugwa hanyuma si j'ai bien compris kubivuga yayo aussi kuvuga diri yari iteguwe ava ivyo navyo navuze en fait je me suis dit peut-être uyo muntu yabivuze atazi ko bariko muri coding ça c'est sûr abantu bari coding nabo uravyumva bashiraho ça c'est autre chose uravyumva kugira confiance umuntu uravyumva kubera ko nawe nyene yaradevoye ibintu bitari byo kudevoira kuvuga diri yari hari kuvuga navyo nyene birica windi kote uravyumva ariko encore une fois je reka mpumuriza abantu uravyumva suhambere no kuri Joël frère suambere Krista ego mugabo nawe no vugira umuntu yo muhanura kuko nevuga gute hari ukuntu umuntu amaze kuba kuri social media n'ibi byantuze ari bagira ko ugize ibintu nk'ivyo ukeneye ko biba discrètement uko bishoboka so le fait que we nawe avugana nabo bandi bantu baba YouTuber cyangwa bose bashaka gutanga amakuru ni kosa kuko abajya bakuzanye ntubagiriye neza mucyane hajemwo conflit peut-être et niyo conflit itiba ku ma YouTube nibiki none wowe nawe kandi wowe uje kwitanga cyangwa ufate ko sinze ko yitanze umugani wa mifata ko yowaje kwitanga umva yimufashe kino ko ibintu byose biri out there si vyiza so nibaza ko nawe ahari ifako peti yasaba nikigonga abantu ko nibaza ko ukuntu yavyifashemo nabi yego nivyo uko umugani wa mbere nuko n'abartiste basigaye ngaha bamwe baravuga baja kunaja bagiye mu basket en tout cas si wa mbere azoba bigize abantu bose baje twese niyo twaje muri sens itari twose abantu bose tuzotaha twese twatashe mais ubigira discrètement je crois pour nous ndazoza yo afisi iyo migambi ntushire en danger abandi kuko n'ikindi twibagira aba bantu bamufashije kuronka visa est-ce que bazokuronka ama visa bazana abandi hari abandi bartiste il faut aussi penser à ça
natwe turi ngaha turabafana turashaka ivyo biganiro turashaka abo bantu bazi turashaka amakosa ibindi bihugu aba Nigeria bakibarazana abantu babo turaja kubaraba tuza kuraba umurundi uvuze le fait que bazana abarundi biwacu abantu tuzi twe kuri YouTube technology nawe narinzi ariko twari cyane twarasangi tuvuga ibintu nk'ivyo isi kumufani biraryoshe twaragenda kumuraba turamuna kuri stage agira konsa ahantu heza cyane iyo twari kuba nayo ibintu nkabijya so kama aho kuri Jeffrey mvuze nk'umufani byarambabaje kubera bizotubloka so kubona abantu mu misita aragunye Krista okay Krista wewe nahajya ahantu ukora deja sivyo nibaza ko makuru nkayo nye ushaka kuba uyafise est-ce nta impact negative bigira kuri Paulin cyangwa kuri akiwacu event kuba hariho umuntu umwe batumiye hariho promesse yuko azotaha hanyuma ntatahe bien sûr impact irahari kubera ko ubunye ntibazotanga visa nkuko vyari bisanzwe bashobora vyimvira kabiri barabe bice bigorana baca bima abandi kwizera umuntu kwizera ibintu bigoye bizari ibintu bigo bazonza kwiraba hanyuma babishiremo inguvu etusa uravyumva mugabo je pars du principe yuko reka nangure kwanza mbwira bagenzi banje sinzi impamvu Joël yababeshe ngo ntibamwishuye uravyumva ngira hari impamvu je namamvuga ko atabuntu hari impamvu hari parfois parfois hari ndabavugira abantu ariko nawe ndashaka kumutahura abazungu nibo bavuze ngo pas mal pour un bien, ben écoute, ntawabimenya uravyumva Strakose nge raison zamutumye bikora gutyo mugabo n'ukuri kugira ngo nayo bitazobloka abandi artistes batazovuga yuko tubajya abantu bakeze je sors ça akiwacu batishura abastare non ça c'est faux c'est faux Joël arazi ukuri peut-être niyo yashaka kuvugisha ukuri azobivuga muri uyu mwanya ngira ashobora kuba atari muri uyu mwanya ntari ready arafise impamvu kwicira abandi ivyo niko biri kandi niko vyama bazosubira basere basubire barabe ubu muntu kugira bazomutume kugira bazomwemerere bazompiviza biza bigoye nabo nyene kugira ngo batrusting umuntu bamuzane bavuga ati reka tumuvuge bazora bakuye umuntu est-ce que ntazoguma ngaha uravyumva ntibyoroshe je kintu novuga Joël ni kuri sindakujija uri umuntu akuze urazi ko wari ukeneye nyine ubuzima none nase bose gabara nk'amahirwe yo gushaka hanye nukuri kuri we yagize ikintu ciza mugabo ni twavuga ko aticiye indasi kubicira yarabiciye ariko kubicira indasi kubera ko ntuvuga ko harahize imyaka hari movement iri facile genre yuko abantu bari mudashobaza inuburaya facile bakaza bagakora bagataha sari biryoshe pe mugabo urumva nk'ubu ubonye abantu bavuga ngo amipro yaje kuri charge y'abanyarwanda ntago barabarundi kuba we hajyagize ubwenge ko yavuga ati nshaka kwicira abarundi waje kandi ntumigwe n'abantu bo hanze cenguma ngaho hama basigire barapambana bo nyene mugabo jewe ntici abiwacu mugabo wewe Joël we n'abarundi bamutumiye en plus c'est pas genre ngo ni organisation imwe ni zibiri kandi zikomeye zarazizana abantu kubwinshi ego uno kugira ngo hasire kuba iyo confiance hagati ya ambassade n'aba artistes b'abarundi kizo ari ikintu kigoye kubera ko hari umwe atagarutse vyaciye bijamwo n'induru yeah of course rero twebwe wewe ku giti cyo ntukujija kubera ko jewe ico nase gutera amagara hejuru ngo wasama yiwe wala sesa ozi ico nase nuko abantu baca bigira too much cyo kibazo navuze ni wa mbere iyo barutumye ko muri industry magasigara ngaha nuwa mbere vyego ntivyari biherutse none mu mandone barataye kandi barasore ko hama hariho umuntu hama hariho abantu baciye ubwenge gusa dusumba twebwe none bikubesha bikugira guzora turusha ubwenge mbese bikugira gute yabase genda kubeshe nungukiki ubwenge arabufise wowe ari kubikora gute uwe dabose nk'abo bantu nari kubaro ndazi yari kubicara kashitse ngega washitse urababwira tumviriza ibintu bimeze gutyo nshobora ko bamubohe nari kumura oya honyene ni reka nakubwira impamvu naje ntobikora ivyo uvuze sivyo tuje kuvuga ko uzamya uteye amagara hejuru unsama yiwiwe bo bavuga ati ukaguma aha twe gukora amakonsa turonka abandi bantu bandi baza bashasha bizotugora rero turakuboha tu
nkuva nga nawe umva uwo biguze mu kwizera mugabo bazomutwakora promotion rega niho bitakunda ntibikunda oya hasha wowe ivyo kurazana biri mu bwana bwiza gose ureka gushira mu bwana bwiza oya nawe kwikora uko yabikoze ubu sava ntego ntama ntibyari gusohoka kujya byagiye ku ma TikTok ku baki ni conversation yari kwiye kuhaba ikibazo cahabaye ni kubishira ku karubanda umugani w'abanyarwanda ndavuga ni kubishira c'est ça le seul twese ko ratiko turanterva nuko twabibonye kuko biri outside nabandi bose ni baba basigara yego no kuri joyeux anniversaire shani yaze ko kandi kise ejo ashobora gutera imbere hanyuma bazoshobora tuma ko bandi basare nawe ndababwira Jack ntiyambwiye Joël yarambwiye ngo azotaha je ndababwiye inkuru yanyibwiriye wenyene yarambwiye ngo azotaha je niba tubwiye ngo azotaha hataraho gihe cacu canke gihe canyu hataraho gihe ciwiwe mugabo azotaha none suko nibashaka gutaha bashaka gutaha azoza vraiment azoza kandi azoza ari muzima uzosanga muri ko muramuvuga azobacorera yarambwiye ngo yakigurira ivyuma byo gukora ama production yiwe neza nari mbona atarabironka murindira gura ivyuma abikwize avyegeranye hama ataye ataye hageze kandi murazi mu Burundi gere hateye bi grade n'ibibombe n'ibiki byose byabombarize ngo sasa jewe naho yaramenetse yose akabondera amahera kugira ane cyangwa akabondera ama equipment yandi yo gukora imiziki neza n'ibiki kumushaka ko pressure oya imbere yuko uvuga ati kamvuga uyundi muntu banze wishire mu kibanza uvuga ati none na jewe wo hashe jewe notaha nanje notaha nukuri wumva totaha bari wavuga basi ariko abaharo ngaha bantume jewe nakigingi ibana atugi nkoko turarinze namwe ko umunsi umwe muzovyimbi twaguma mabi bon navuga gusa phrase no yejeje ari umugabo yambwiye tore kuri match hariya tazi nshambira ngo renga buze cyashira ku ruhande urengana woguma nga ashambwira burega ngo tukubona ngo rimwe mu mwaka ngo yuje ngo dushaka kubona shaka weekend cyana mugiye none gambwiye none just nkora mu kabari mu bisanzwe tuzakoresha uganira shaka weekend no mu Burundi ahomba ntibambona mwibarabara bambona gake none ngayo ducumbona shaka weekend ikiragora baragushaka kuzozura bahe ibiganiro rero none ko tabinsabye undi ngahanye bashaka abantu yarambeshe nkuwo yarampenze oya ariko ibizima bwo ngaha buragoye trottoir ndabahagarika nge nta noshobora nditse bazazone mbize mwemwe nta makuru mufise bansone ntavyo noshobora anyways Kristo yarabero yambaye wigi nziza twaravuze yuko abantu bambara amabigi mabi barakwiye gushiraho polisi nyora bari Christophe umwe yavuze ngo beni gacha ni mu Burundi ni hose oya ngaha mu Burundi ko umuntu yo kwambara wigi mbi biratahuritse n'ukuri uravyumva baki bitahuritse reka ndabwira igitwa bitahuritse hano kwambara amabigi mabi mu Burundi bambara amabigi atese justement niho cyane jitwa nshatse kuvyorosha mu Burundi je ndavuze ukuri hari abantu benshi ari ngembo nambwa ati umuntu yo tuma wigi mu Burundi ko abantu mu Burundi kandi abisa neza ikibazo cy'iwacu ngaha je co nanka uravyumva muzoshake mu ntuke uravyumva ico nanka dufise imishatsi myiza nukuri kwimana naho wosuka utuntu gafundika ukaja mwibarabara nukuri ubutese ko turi babi uravyumva kandi twese twarabikoze nanje narabikora kera nibaza ko haba ari muri ubupayizani biki ugacura hitanura uwiga ahantu hose wakomanze ureba navyo nzi ubwo ruwiga hari ukuntu reba wiga bibi ari express hari ukuntu ntavyo nza hariho ariko nanje narigeze kukigira je nanje narigeze kukigirisha wigi ukira muri tembo azigafite wigi nabavugira reba ndabwira ni wigi bifise qualité nziza vraiment uyiravye umushatsi bari mwiza ariko irafise ukuntu hari ukuntu ibivyimvye urabona ukagira tete double tete uravyumva ibintu bikaba bivyimvye uko uravyumva nukuri bijya bintu bivyimvye vraiment limite no wambara ibivyimvye ndamutahura hari abantu bambara ikibi ntiyanakiriye ngarakene polisi hari uburushe uri muri transport akome urushe vraiment kazona uruwi tugire gusiporta ibirato byawisinye bicafuye bigira umutwe n'amaguru dusiporte n'ibiwigi bitagira umutwe kandi bwaba biwacu vraiment ndababeshera limite abasakana abajya abantu bahariya handi muri ya bihugu bindi haze polisi usanga yakubise uruntu ku mutwe niyo urushe n'uburuhe buca bugwira
urabona uciruha fois 2 kurira umuntu abukavuga aramenya umutwe abanyeje muri metro urabona ko kuramvuga ngo mfise umuntu none nawe ntumwumva uravyumva ko nawe wababonye Jenzo ukuraho reka nzonjeje kuraba abagenzi banje kuri snap ndabarungikira hagati yayitanguriye ngade ndamubwira ati nugure nko wosanga mvunzurutse mu nzu bunyene acerewe abazi ko berewe oya none ucerewe urazi umushatsi wawe twebwe niho tudusibishwe bishaje nukuri kumana gutese none nko wosanga yarafise tugira tudushatsi two ku mutwe twasuka twari hari umukorege yambwiye hari umukorege yambwiye ngo hari umuntu yambwiye ngo ni mwoga abo ni bande turabazungu uradusagute n'abazungu baro basigaye daye simvuge nawe nanacerewe mubaza ajerewe wari kurongo mugaya abamama ni bongo oya ariko ntubeshe oya ariko Jean wiriwe mpana ngo Jean mu musi wose mugabo gufata ikigwa musi wose ukabura no c'est pas ça je hari kintu nzi abantu bonga bakora ariko je vraiment carananiye ukuri nanje birashikuka gikora ari muri amahoro mbura Imana nibizi hari ukuntu abantu bafise principe yuko ari abantu boga mu ijuru ngo mu gitondo rero ntiboga mu gitondo cha wibrosa ugaca usohoka ugaca ugenda nukuri vraiment sinobesha rindira ndakugeze kure oya je sinje ga kubesha hari gihe reve isona ntuyumve uravyumva hanyuma wacerewe ugaca uvunduruka ariko reka ndakubwira ikintu kimwe ariko reka ndakubwira kate kikirundi kandi agakora iyo banje kampanye twese nta muntu watabikora ariko imagine to kwara abantu iyo system ari yiwabo boga mwijoro ngo mu gitondo ntiboga bice bikwibutsa abazo tukira abana ko tukirabona ko babitugirira bose ukumva kumerewe nabi je deja nufati ko amazi anjira ko birankura ko cyangwa badamoca mvyuka oya nanje nibishoboka hari abantu babaye bona musi yo ntoga narigana nayo ko ngana indushe hanyuma rero ugacuwo wasize impuzu nk'aka vesta ahantu watetse hagaca harimo n'utudere tw'injya naho ugaca utoze uravyumva ugashaka cyangwa urasesha ugaca abantu barakubwiye ngo urafise akawudere byose birasese arabishizemo inzika hemwe uravyumva n'ukuri kw'Imana zo turagira eforo twoge mu gitondo arabongira harabo vyorohera si bose ariko arabandi bantu vraiment koga abamama kwa meme bavyeyi baba bari bonyene abonye ariko ni system ngo abantu benshi ngo barayikoresha vraiment yuko gaswa niboge mu gitondo yuko gaswa niboge mu gitondo oya ariko kubana niko bimeze kubana niko bimeze sinobesha abana kubana mu gitondo ntavyo bava mu gitondo uravyumva oya natwe turi Burundi twaroga mu ijoro turi abana kurumva muvukana muri nka batanu mwese ubashira muri dushe oya mu Burundi mu gitondo waroga mu gitondo ntiwoga abana bato bapeshe bararaboze ariko kera twe twaroga kera je ndibuka ko twazindukira muri dushe tukiri muri primaire nitwoga ntavyo niba muri banka bivanigere muri primaire nitwoga Kristo rahira n'ukuri oya twaroga she primaire wa muci bitoro waroga yombo waragize dushe mu gitanda waca woga mu gitondo waragize dushe umvirizo aragishe rero ngo muci bitoro mwoga yo nta mazi rero mu gitondo kirariyo ariyo twe twavuma kuri robine publique hamwe namwe ari muyafise muhira none uri siko mwoga muri primaire nibiga muri kaki yego umwaraga mu gitondo risi ni mwoga ni mwoga n'abaza barukime pipi oya abora ngama pipi oya kubana nibisanzwe ariko umuntu akuze n'ukuri mu gitondo ugaca bafata hari abantu batagira kaodere si bose hari abantu bifata ariko hari abandi bantu no mon cher ubora urabiri vyuya hanyuma plus si bose bisiga parfum il faut kwisiga naga parfum mu gitondo mugabo abari mariye ne basanze kukoga kora ko hari baragira sport mugabo atari mariye aryama neza yarayoze ninde yakubesha ko abantu bari mariye bagira sport misi yose uya birashika kenshi mugabo birashika accident kenshi bayo mwijoro mugabo wirarana kandi foko umugani wabara foko kwama witeguye ntuzi igihe Yesu azakuramutsa ndababwira ikintu kimwe koga gusa kandi n'ukuri n'udukote tukatwegeza kure y'imyotsi n'irya twatetse kugira dusohotse tube tumutu turya amakoto yashara kure kusiga teki so abawigibigi bavyumvise ko azofungwa kwa muri Kristo wa president premier ministre ngacho wafunga bagenzi banje baratwe n'ukuri ndafata nka film umuntu muri metro yambaye ukuri wiki gaheruka ati mbiga manager none ngugira bati mukiyabona araberewe vraiment
wivanganye rero n'ibirato cya bene wacu ngaha Krista bazoguva muri commentaire mana ikiganiro nicasohoka nzoba muri commentaire ubufu bwose barabusheshe nivyo nukuri harabo bibera ababara yose ntaberimbwa harabo bigendeka neza ugasanga ntibabira kuya mu ijoro cyangwa ugasanga abasubiri mwiza mbese akukuya babira nako ni gasora ka odeur birashika ko naje nabivuze ko mpora ndabikora iyo reve itagize kandi vraiment nta ka odeur mafise vraiment ariko harabandi banako kanuka bagahaje What's going on? Sakana kazi kwa gafisi. Oya uratinduka kamenya tu. Bakakubwiye abarundi badatinya. Sino bandi urakura bakaguhunga kandi bamva gufisaka abarundi. Yoba. Siso. Biragoye. Mbere ko duheze. Ko ndabona ko utahuye gufata ngaho. Wewe urakunda amafaranga sinogenda nakubuze. Ubu watwa hakudutumira ngo tugisome ngo ushaka tugushorera isomo. Benyene mwaraje kunshoreso abantu baje kunshoreso mbe entre merci beaucoup muri weekend baraje baturatetse isombe ziryoshe mwe abantu mwezi gore baramutumye amafaranga abantu w'Imana jewe narababwiye naje nkora mu ntoki shami gushorera isombe abantu baraje kugura isombe n'umuceri n'ipirawo bararyoherwa musore uteka isombe n'ipirawo muri Sweden na hari hanze ngano uri hanze aha si hanze mugabo turatwara abantu baraje barazigura nyene zaheze mu musu hariye wocuronka uko cuva y'ubujuje ariko ngaha utantumiye kuziga sinazo nzogushora sinagushituye donc fazana zisa neza ariko sinazo nzogura uzozigura nta muntu uzoziha kwagusa baragutuye amafaranga shaka Krista amafaranga aragoye rero nje nkundi ko ndimvira unzotahana amakade wa pechi gute amavara avuye hehe telefone yanje yari yapfuye mbenye ko ntabivuze ngo nido telefone yanje yasubira murazingane yapfuye ndi muhundi yasika ndayimenera mu isengero ngiye gusenga ozireka ndakubwira ingene utazugengerera yaguye imbere y'amariko no oya mu ntebe nyuma y'iko ntiyabibonye Pasteur ngina mvuga ngo mariko Pasteur Marc Pasteur Marc nazitwa pasteur gatira pasteur ivyo donc twavyibagiye ndakubwege wabona amafaranga nushobora kugira abafana bakaza bakuzana amakado zotahana yabapeshe amakado bapeshe muri banzanira amakado iyo barabambesha ngo ngundwa ngo amakado yapeshe ntibayazana harinda nta batayazanye amakado yapeshe vire mu dushokora udukado twe agosha droite yego nukuri kandi ngo bambwira ngo baramukunda peshe kugira ngo sinisugira sindayagura ngo sinisope peshe arankumbuye yambwiye ngo ngabanye iminsi ntahe ko yambwiye ngo ntankumbuye abahungu mumeze gute murashisha ameze bon kuva ko akunda haba hari abahungu muhira rero hari petit frère n'abandi ambiyumva ameze bon bavuga ati wowe ukaza ashagenda ashatahuye rero fo kumiyurugira ngo hagumuye peshe nawe ati jangira mpfe rero ifoko ntakora umukobwa wanje anyways abantu mwaturavye mwadukurikiranye muratesa imana bahezagire cyane we love you so much hakaba ari kintu tababarije mutandike mu comment abana bayitu bagenzi banje mu comment bazayasoma muze kudushigikira bishoboka bayishure hamba mugende kuri Facebook mu following mugire subscribe mubashigikire pe nukuri namavuga ati support ya mbere muduha no kurabiganiro vyacu nukuri niyo ya mbere iyo izindi muhora mukora ni bonus mbese ubudukunda gose ngo support ya mbere muduha no kuturabira ibiganiro vyacu donc mugiye kumukara ibiganiro vyabo mukabashigikira mukagira ama commentaire parce que nanye naraduza algorithme za YouTube namuza mubashigikiye mwafashije ntimwe dufashanya no kuri urumva nta mahera bigusaba kurama amfisa ama abonnement ya internet donc shami ibiganiro cy'umurundi nta mahera bigutwaye iki murabe ibintu vyacu mudushigikire mane zubahezagira cyane Mika merci Krista merci à toi aussi nukuri yakoko yananiye mugabo iraryoshe yari nini vyari vyinshi abaforo bazavuga ati mama Ivana afungura nukuri byase nukuvugwa jana n'imiceri abibaza yari yarantutse Greta yarambwiye ati none gahozo wagiye buraya yo ariko vraiment kujya ingezibura gumuginge zo muri Afrika kandi ozi nukuri kandi nivyo vraiment ntabeshe mbega nigikumaze kujya nta na kimwe birabishe nibiki bibishe wari ibiki muri ndende ntiduhejeje rero wari ibiki tubwira ivyo wari ibiki wari ibiki wabanza tubwira ivyo wari ibiki ntavyo narabiborotse ndazi ingene vyitwa sinzi ingene vyitwa bishoboka inshuro zike nari inge z'abazungu canke z'abashinwa canke z'abakizira bishe bishoboka wari inge zibi ntavyo nzi ninge zihe ziryoshe basinzozigara zigaza na ama fruits de mer bimeze gukanye biba bikora kura fruits de mer urashaka ntavyo nonye
Kwereka atavyibonye biraryoshe deje. bimeze nk'uku kuntu twavuye ni atuvinyu Uyu mwana wo mu Cibitoke urabona Ochebece ngishika ngaha ndabaka anecdote. wahari iwacu umwana w'igitega Iragira ngishika ngaha abantu bakambwira. igitega en plus niko nakwibuka Ngishika mbere. ndawibuka dasi ariwe tutsi Ndabatera inkuru ngishika ngaha abantu bakambwira ngo turaza kurya amapati. Urabyumva? Jenu amapati yo ngaha bishe bijya numva ngo birambihira ariko ubu ingene ndayakunda shaho. Ingene ndayakunda. Bugare justement nicaye mwambwira abantu mwese mumbwira ngo bana nkuko mbwira ngo wari ibiki sivyo umenga ibintu wowe wariye biryoshe wimenje je binyohera nawe byagufasha mwana kugira ubimenyere ubikunde sivyo sivyo abandi bashika bikunda je narabigerageje nagiye barankwaye muri restaurant y'abazungu bana abazungu ndarura ibyo nshaka bisa neza mugabe bishe gute ndavyaruye Jesus Christ jewe n'ubushenzi n'amafiriti kera ubona ko ngaha anye ko je nanje ndana SSU ndiko ndivuga ubona ko abantu bavuga ngo amafiriti wiga araryoshe ngo na itusa je narakumbura ya mafiriti yacu ubona amafiriti ibiraya n'ibiraya bihinduka Navuga ni kiriya cyo kandi kigirago. Nigirago. Nabwo mama ndakumbuye ifiriti. ivyibushe Ugaca wumva uri mu bubiri kuko uvuga ngo ndakumbuye ifiriti. Kandi ari wawe amafiriti. Amapati yacu bateka muhira bagashayisha ntibayateka al dente. Uravyumva gukorera sauce bolognese je ne sais pas ibintu bitagira gutera. Biga n'inyama ntibijya bimwe. Ndi ivyo ngana numva ngo ntibigirago ariko nasanze il faut pas oublier aussi ko abantu bateka différemment hanyuma kandi wimenye kwiga je menye kurunga menye kubona ibikiri wari ibintu by'abantu bakazi guteka mu nyuma bolognese nawe we rero faut voir c'est où que uja he ko nk'iyo bolognese faut kuyishiramo akarungo sinanche kimwe uretse ko oya bolognese no mu Burundi barayiteka je suis désolé kandi iryoshe kandi iryoshe non c'est pas ça ibirungo vyiza biryoshe biva mu Burundi sivyo gashushu nivyo t'as raison c'est vrai mugabe ikindi naco kera niho twakanguka kubona igiki kiri ngaha kitari hariye no gupfa Nana kimwe, je suis désolée. Birabasha. Nana kimwe. Hari bihari. Turabashimiye twongereje mwabanye imwe y'abagore abagabo n'abagore kuri YouTube nawe turavuga nduheza. Turabashimiye cyane mwakoze guturaba Imana hezagire. We love you so much. Bye bye. Siren Vibes TV.